ejo turi muri gahunda y'abarongozi uzi yuko nkiri muri laboratoire ndiko ndiga umugore uwariwe aho ngejeje nuko umugore n'ikibira namenye ndi umuntu yamye agerageza mu ibango ry'intumwa uhagurutse izindi ngabire hari abantu dufise hareze igihe twawusanzeho ko ikanguro ryo muri iki gihugu rizoba ritwagwa n'abakiri bato hamwe n'abamama. Narakoze ibishoboka byose kugira ngo hagurutse abamama. Ubu niho ikiriko ndabiraba neza. Information nagerageje gukora kandi ko mvugana ukuri ku mutima wanje nareshuwe. Ngabo bimakana gusubira kwiga kubera iki igenda bikagira ahantu bigasubira inyuma. Ico gomanda bigishe mu mwanya mutoya. Nta kindi uyu munsi kibereye umwansi ishengero ku rugeze rwo hejuru atari ikintu cyitwa ubwana. Ubwana ni ijambo ry'ikigiriki ryitwa sarkinois. N'umuntu ubwa mbere na mbere bigora gutahura mu rugezo rwo hejuru ikiguzi n'uburemere bw'ikintu abari karakora. Ndakunda ukungene ufise umwete mwisho gukorera Imana n'ukuri nanezerewe cyane gose. Mugabo ubwana budaterewe kure yanyu ntawe turiko turaja. Umavuge gatoya kuri iki kintu mu minota mike ku mwanya wamaze kugenda. Mugabo ndakeneye ko umuntu wese yaje mu kino kibanza agende yumvise yuko ntafise abansi benshi. Apotre Kevin ndiko ndavuga burya Satani ntakiri umwasa akomeye cyane ku buzima bw'ishengero. Yesu yavuze mu mwami w'isi araje ariko muri je nta kibanza afite. Igihe cyose akiri ubwana umwasa zo kwama aronka ikibanza mu mitima y'abantu. Aya majambo tumaze kuyumva kenshi. Mama France tumaze kuyumva kenshi. Turahagurutse abadamu turaje. Mwama muri ko murahaguruka. Mwama muri ko muraza. Nejo kumbure muri 4e edition tuzosubira duhaguruke kandi vrema murazi kwidogera mu ijambo ry'Imana mwa muri ko murigisha. Kubera iki amajambo y'Imana menshi agaruka kuco umwasa ari karabakorera? Kubera iki umwanya munini udahagaze kuri mission Imana yabahaye? Urya mugore Pastor Nadine yatugiye umunyashunemu yaranse kumva amajwi. Yari karavugira ku ruhande rwiwe kugeza ashitse kuco agomba. Kubera ko umwanya munini no mu byo muvuga umengo muronka inspiration kubera ko hari wabavuze hari wabagiriye akantu. That's childish. Ivyo n'ubwana. Satani yaratoye strategy kungene abamama abatesha intumbero. Umwasi yavuze none tugiriki azokwama ari karavuga. Yesu ntiyaronka umwanya munini wo kuvuga ibijanye n'umwasi we kuko yarafise ikintu kiri imbere yiwe. Menya ibigwanishwa umwasi akoresha mu kugutera. Siriko muri ko muranyumva. Murazi n'ukuri kandi biraryoshe. Mugabo ama emotion araprena le dessus. Namadiko namubwira umuko ngurumva ngo ntavyo nkeneye kumva. Mbari ivy'ijuru bikorera vuga. Abagiye baragiye. Bibiri vuga ngo ntibarabacu nta kibazo kirimo. Ariko harabahari. Twese turafise abagiye.
nubama bariko baragenda sindabata ku mwanya kuko ngiye kubata ku umwanya sinzoha agaciro abizu bikoriranzanira nkeneye mu gihe ndimo. Ndabibasavye sinzi ubwana turwanye tugwize cyane iki jambo ry'Imana rivuga, tugwize cyane ikijuru riko ratereka mu mpemu zacu. Muhuye pastor Nadine, muhuye na Divine, muhuye na pastor, nimuvugana wewe waronse iki muri no minsi, uri gukora iki muri no minsi, kuruta kuvuga ngo urumva shango byari byase ntibikenewe meshe exam. Imana ishibuka avuze ko muri 11 muri ko muragabanya kugorana, muri ko murangora, muri ko murambye ivyo bavuze, mutari ko murambye ikijuru ryavuze. Meme nibi nukuri ngurumva ngo ibinyoma biriko biravugwa. Mbabwira ikintu kimwe, uburyo bwiza bwo kugwanya ikinyoma no kwexpose ukuri, nta kindi. Sigene kuva ngo umwijima ngugende atitara umwijima, nusaba uruhusha, nusezera ucugenda. Bamwebwe kora poravuga ngo nkiri umwana navuga gwana kuvuga gwana birasobanuye. Kuvuga gwana ni gihe uri kuravuga ico kintu cyose kijanye n'amaranga mutima yiwawe. Kuvuga gwana ni gihe wewe uri kuravuga wewe nka wewe, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo muvuga ubundi muvuge nk'abavugishwa. Nukeneye commentaire yindi yongerako. Nta gikorwa cy'Imana kigeze gikura kubera uravyumva amakomantere no zera mariko nabwira igikorwa cy'Imana biratandukanye n'ishirahamwe. Amashyirahamwe ategerezwa kwicara kiga agaplanifya, ariko igikorwa cy'Imana turicara tukaramvya hama ijuru rikavuga tugakora ikijuru riko riravuga. Nta bundi buryo bundi. Kuvuga gwana ni gushaka kuvuga nkawe utari kuravuga nk'uko Imana ishaka ivuga muri wewe. Aravuga ngo nimvira gwana, ariko muri Bibiliya y'Icyongereza avuga ngo natahura mu buryo bw'umwana. Umwana iyo ariko arabwirwa ikintu we atishoka tirakonje kuvyo we abona ashaka. Mugabo umuntu akuze iyo bavuze ikintu acha yumva ikinyegeje inyuma ya. Sinkere kuri ndavuga kugira ngo umnyumve. Yesu mu kuvuga kenshi yacimigana kuko Mose yari yarahanuye aravuga ngo hari undi azoza inyuma yanje azoba ameze nkanje. Mose mu kuvuga yaragigimiza avuze mundi muvugishwa zose zomeze nkawe, na Yesu aje yaragigimiza. Muga kugigimiza kwa Yesu ni yari kuvugigimiza kwa Yesu kwari gucimigana. Agasifati mwe mwarahiriwe ko mushobora kumenya amabanga abandi bataje kumenya. Yesu asifati umuntu ahiriwe ameze gutya na gutya, abandi bumvise yavuze mugana ariko yariko bumvise ariko aravuga. Ariko hari abandi bagirwa amahirwe gutahura ivyo yaba yavuze mu buryo bufobetse. Iyo umuntu atahura gwana natahura imvugo ifobetse y'ijuru, icyo twita imvugo y'imhemu. Hari ibintu ubona Imana ikabiravuganye nawe ati nigiye cyo gusenga cyane. Hari indoto ugira ukameneza ko Imana kubwira ngo cya wisonze wewe nyene ubwawe umunsi wose uzovibagira. Hari ikintu nahuye naco cyane bizirambye ngo urazi icyo ukora, nigambi cyo gukora, naciye menye icyo gukora. Hiri umwana navuga gwana, niyumvira gwana, nibwira gwana. Gushaka gukora ibintu kugira ngo mwemeze abantu. Urazi uri kurageza kwemeza umuntu ikintu nuko nawe utari siyo naco. Iyo kuragerageza ngo abantu bakonvenke yuko uhamagawe n'Imana, nukuri ndakekeranye ko warahamagawe n'Imana. Si twebwe dupuva abantu ko twahamagawe n'Imana. Uzoruha kuri cyo wabwiwe n'Imana. Stay focused on your mission, nta kindi. Bo ndahejeje andika ibintu indwi hanyuma je ndabasezere n'isengesho hanyuma tu. Abayobora igice cya 5
haleluya. Ariko twofata umwanya wo kuneza turagira ama conference ngo abantu batabure ko umugore ashobora gukoreshwa n'Imana. Uraza umwanya uzo gutakaje. Eske turakeneye umwanya kugira ngo twereke abantu yuko turashoboye gusengera abantu basengera. Abayibura igice ni cya 5. Ndasoma ku murongo wa 11. Yihuta tumufise ko vyinshi byo kuvuga. Kandi bigoye isobanuro. Kuko mwabaye ibitu dufise vyinshi byo kumuvuga. Terma Kristo afise amakuru menshi twoshobora kumuvuga. Ngakora ko bagumye ari abana. Oriye yo kuvuga Kristo turiko tuvuga ivyo batuvuze ko, turiko tuvuga intambara twahuye nazo, turiko tuvuga amakuru yacu, turiko tuvuga amakuru y'abariya, turiko tuvuga amakuru y'ibihugu, ariko birivuze ngo dufise vyinshi byo kumuvuga. Ni munini araguse. Igikorwa c'Imana cyose kitaronka amakuru yo kuvuga ivyerekeranye na Kristo, Jehova c'Imana ntigikura, kiguma kiri ku rugezo rwo kuba umwana. Rondera kumenya isobanuro y'icyaha nicyo abantu bakeneye. Haleluya. Biga kikomeza kavuga ngo naho mwari mugeze kuba abigisha, mwari mugeze kuba abigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro n'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata. Amata ni iki? Amata ni ibintu byose bituna tutotoho iwawe. Burya gukura mu vy'imhemu no gutangura kurazwa ishinga n'ibirari ishinga Imana. Kuko ibirari ishinga Imana nivyikeneye gukorera abantu. Mani majambo no kuba service y'abantu. Aho icara mwige ibibazo bihari, murabukungene mubitorera inyishu. Gutungwa n'amata nigihe ubukiri kurabona wewe ivyiwawe. Iyo uri kurondera ingene wowe uhaguruka uracara umwana yo n'amata, mugabo uri kurondera ingene undi ahaguruka, ivyo nivyo kurya by'abantu bakuze. Iyo uri kurondera wowe gusengera kugira ngo ugirirwe neza uracara umwana, mugabo utanguye kwiga kungene wosengera uyundi, ubwo n'urugezo rw'abantu bakuze. Iyo umuntu atanguye gukura akura umwitwariko ku vyiwe, agashyira umwitwariko ku vy'Imana. Nizo Paul yandika abikorera aba 2:5 icyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babiho batacinezereza, ariko banezereza uwabapfiriye akongera akabazukira. Icyo Kristo akeneye nuko urazwa ishinga n'ibimubabaje, nuko ushyira umutwe wakugikiriza cyukumva gutera ku mutima wiwe. Afise vyinshi zo kuganiriza, afise vyinshi zo gutuma ntuzoro umwanya gusura kugira ama distraction yibi canke biriya. Hari gihe tugwara twibuke ko twagwaye mu misese mataba ngo kudakwa muganga, siko ngo sinakura kandi nta impamvu kunakunda. Mugabo hari gihe umusonga uza afise undi musonga wundi, narondera gukemura wa bikomeye mu buryo bw'imhemu, nkasanga mu buryo bw'umubiri wamaze kugenda. Suko gaburi kuvyo kurya bigumye, nuko utuzwe n'amata abataramenya ijambo ryo kugoroka, kuko aba ari uruhinja. Iri jambo ngo bavuze ijambo ryo kugoroka munyumvize neza, nibijanye nico bita la justice de Dieu, nibijanye kugira iki ku mucamanza w'abantu. Erega aho tubaye ibibazo biguma ari ibibazo kubera ko harabuze ushobora ku mucamanza. Reka nabwira ikibanezera. Debora avuga ngo maze kubona ata muntu asigaye wo kurongora Abisirayeli, jewe Debora mpaguruka ndumuvyeyi w'Abisirayeli bose. Debora yabaye umuvyeyi w'Abisirayeli bose mu bintu bishika kuri 3. Yabaye umurongozi wabo, yabaye umucamanza wabo, yongera aba n'umuvugishwa wabo. Ibintu 3. Nta numwe yagiye gusaba uruhusha,
ntimukeneye uruhusha Pastor Mimi, ntimukeneye uruhusha uravyumva, ntimukeneye umuntu numwe wo kwemeza iki canke kiriya. Debora abonye ikibazo gihari, yarondeye kumera ico kibazo akizanira inyishu. N'iki Imana tugumirije hano muri inoze. Yesu aba yaraje kera, mbaye gituma tebaganye bivuga ngo Imana itebeje isezerano kuko benshi biyumvira, ariko irindiriye ko bose bihana. Ntibashobora kwihana utarashobora gutahura ijambo ryo kugoroka. Bashobora kwihana gute batarose umuntu ababwira? Bashobora kwihana gute batarose umuntu wo kubabazwa nabo? Bashobora kwihana batarose umuntu wo kubasanga aho bari. Uyu munsi dukeneye ko abantu baza, dukora amapibise ngo abantu baza, ariko ubundi wose umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uko twebwe tugereza uko abantu baza. Nico gituma Yesu ari kuturindira kumbura akatubwira ubutumwa bwiza mu bwami bwiwe. Mugabo yaraje mu isi. Nimba dukeneye ko abantu tubaronka, tubaganya ku bwa Kristo, ni twebwe tugenda mukora ivuga butumwa kangaha, murindira abaza, mubasanga aho bari kangaha, murindira abaza, genda mubasanga aho muri. Nta muntu n'umwe yahagurutse Imana itahagurukanye nawe, nta muntu n'umwe yagiye Imana itazanye nawe, nta muntu n'umwe yabasanze aho bari Imana itakoresha ibimenyetso bitangaza mutwumiza. Nta ifise mu gikorwa cy'Imana, n'abanyantege nk'ifise mu ishengero. Iyo dusose mu ivuga butumwa bazana intahe z'abahizi. Umwe nari ndabikara umunyantege nke wanyuma, mugabo arambwira tuzira amakuru ga papa, nabwiye dayimoni ngo sohoka, iravuga ngo ndahiye ndagiye. Ati jewe nirukana dayimoni. Iyo umuntu yagiye Imana iramutekerera, Imana iramwakompanya, Imana iramuherekeza. Bivuga ngo barasohoka baza mu bisagara byose, umwami Yesu akora nawe ashingishiriza intahe. Ibimenyetso n'ibitagazo n'utwumiza byagenda birikurikira. Ariko babanje gusohoka, Mariko 16:20 barasohoka bavayo. Nimuve muri ziya mpome zine zanyu muri mwo, va muri ratsoka mu mpome zine za light, va mu mpome zine za Holy Center, va mu mpome zine za EPP, va mu mpome zine za humuri. Iminyago munyumvise neza, iminyago iri mu mpome zine, iminyago iri hanze y'impome zine. Haleluya, haleluya. Mufise umwanya wo kumviriza kubera ko mudafise umwanya wo kugenda. Nta muntu ari karagenda yumva ivyo bariko baravuga. Ushobora kumva ivyo bariko baravuga n'umuntu yicaye, n'umuntu aryamye, n'umuntu atagira ico ariko arakora, ariko arascrollinga ama statue, ariko araraba, uravyumva ama stories n'uyu. Hari kuri karagenda naronka n'umwanya wo kuraba stati bashizeko. Mugabo kubera ko nta kugenda muri yicaye muri passive, ni utabonye bashakura ngo wabibonye ngo bakushize kuri stati. Ngumva isi yari kora kuvugako ugasugaruka ukarahaba. Dufata karebe ku basirikare, ndakunda intambara mugabo sinazikunda kora kaje navyitiye mu ntazikundishije. Paul avuga ngo nta musirikare yikwegera mu by'ubu bugingo azohimbara wamwandikiye. Urazi kibazo dufise bamama, sini muri conference bamama muguma muri aba civilian. Jendera umwete mushira mu kwambara, himvira umwete nawo barawushira mu kwambara umwambaro nawo mu buryo bw'imwe revêtement spirituel. Ndaraba umwanya mufata muri mu masalo, himvira aba ukazobona munyumvirize neza. Umuntu afise umwanya ukwiriye wo gutegura umubiri wiwe, ntagira umwanya ukwiriye wo gutegura impwemu yiwe. Ndabasitaje. Iyo bishushe mugende mubaze, iyo bishushe umwanya wa salo ntusubira kuboneka. Simvuze ngo salo nimbi, umwanya wa salo ntuboneka. Uva ngaho ukagenda ngaho, uheza ngaho umwami akagutuma hariya, musohurira hehe nukumwa. Murafise imyanya mana yanje yo guhazuka n'abatayeri. Urumva iyi modeli iramenyerewe, vyakwera mwebwe muri abasirikare muze murabe. Nta basirikare bahindura modeli, nta basirikare engene bandaba.
Uniforme ni ya yindi ntabwo kuva gushyira kuri mesure uwo mwanya nta uhari. Iyo umwambaro ubonetse Imana ishimwe ari kuruga mpameni meze neza muri kino kibanza. Imana ikirondera abamama b'abasirikare bava mu vy'ubwana. Debora yahaguze nk'umusirikari. Nizo zima ni hafisa umwanya wo kumva abantu bavuga ngo nta mugore yohagura ngo amucamanza. Oya yaravyihaye kandi Imana ibana nawe. Sisera yari yananiye abandi. Sisera Debora yahaguze kumugwanya. Bivuga ngo inyenyeri zo kw'ijuru ziraza zigwana mu ruhande rwa Debora. Sisera araneshwa. Haleluya. Muriko muranyumva? Yego muravuga ko muri abanyamafimbo abariro. Musi sinzi ibintu byamfasha. Murakwiye kuvuga ko muri abanyabasirimu nibiki. Iryo jambo muze murigabanya. Murabizi ni mukene kumva muri ko murabidusubiramo. Turabizi ko muri abasirimu. Mugabe iyo muri ko murabivuga rimwe na rimwe cyambona ufite ibyo mu mwitwara ariko ibigaragara hanze. Bivuga ngo ugushaza kwanyu nikube uko kurukoba ariko ugushaza kwanyu kube ukwahehe. Imhemu sisirimu imhemu ni mhemu. Babantu bacana bikiro kibaza ngo muramba barandiko ndabwira kumbura ibyo mutashaka. Nukeneye kurinda kubyemeza abantu. Icyo twe tubakeneye ko nivyamwa mwama. Siriko muri ko murava muri kiro kibanza nico muri ko muragaragaza nico Imana ikirakora hagati muri mwebwe nikiriko kirashingirwa intahe n'ijuru nivyo. Kurumva ngo turabagore ngo urabizi nyene ngo umugore ngo ahantu hari ngo azaza kuba ari decor. Babwira ikintu kibi umunsi mwinje mu ikanguro neza muzokubaga ivya amadecor ni mu biha abandi bakiri abana. Urambya guteza kurondera umwanya wo gukora amadekoro kwinjura kwiruka murondera umuntu aza kubikora uraza ku mwanya gusenga ryari. Ndabaza ikibazo nta kundi ntaco mungira naje niteguye. Muga munyumvirize iyo umugore agiye kuvyara ara umwanya kwimakiya. Umwanya murafise umwanya uravye no gukora ivy'indenza ibyo birayita ibikavyo. Ingohe zingana n'umushatsi umuyaguze ntusubira kubona. Ntushobora kurisi intoki kuko ugwara rureha ni kilometero. Zakwari wowe uri umugore w'ikanguro wewe. Urazi igituma benshi babacira urubanza nimwe mwabahaye icyitwazo. Mukuvuga ijambo ry'Imana muvuga imyitogo muvuga ngo bavuze ivyo nivyo bituma mumanuka nivyo bituma abantu babarabira hasi. Vuga ivy'ijuru riko riravuga. Vuga ivy'ijuru riko riravuga. Vuga ivy'ijuru riko riravuga. Haleluya. Haleluya. Abagore bagaruwe wabivuze. Urya mugore yagaruwe umwana we rabi nyifato yagize. Irakene kume. Oh my God. No. Ibikunda. Iki nico gihe cy'ikanguro cyavuzwe. Gabanya ivy'imyitwariko y'umubiri musiri imbere ivyo umwitwariko mu buryo bw'impemu. Uraza ngamuka mugakora ivyo muri ko murakora iwanya bagabanye babashingira intahe. Muri abagore b'ingari. Wovuga neza ukartikira neza ico naco kivuze. Ikizotuma bemera ko umugore ashobora kuba umurongozi akomeye nuko bazomenya neza yuko murazigene mwekiribira ibintu. Uri pastor mw'ishengero mugabo mu rugo uri umugore w'umugabo. Singabire Imana ibaha ikituma mugaruka. Muriko muranyumva? Ngurumva ngo zorondera umukozi ngo ntamwe umvirize ubu umukozi w'Imana utaho umukozi w'Imana umugabo warakeneye ivyo umutekera.
arakene kubona ko yitaweho ari umwami mu rugo. Nawe urafise abakozi ngo je mbivye guteka, mbivyo ni vya kera, ndafise umukozi maze guteka. Umviriza, ubimenya utabimenya, ico umugore atetse kirimo urukundo. Soma neza ntimwamuri ko muravuga umugore wakaranga mumwita gute muri mu migani 31 mumwita gute? Ni 31 mumwita gute? Soma ama characteristic yiwe. Azi gutunganya ivyo mu rugo. Umugabo araduga nawe ukaduga. Hamwe urakeneka Imana ikoresha mu gihe cy'ikangu. Teze musanzwe mutari accept mudakunzwe uciye unabivyonga davantage. Nsabakozi b'Imana b'abagenzi banje bahagarika abagore bawe akabati kuvuye umunsi madamu ndaguhagaritse mu bikorwa. Hama uwo muntu umva yoje imbere y'abantu uteza kubanza kugira imwe mu y'igisirikare. Simwe mwanse gutaha babikweguye muranka kugenda guma nyugarira imiryango. Birivuga ntazi kurya ivyo kurya vyo kwamikara. Umugabo araga ngo kera kuri stat ngo abagabo barabakera civilian. Kimwe kiranga umukozi w'Imana, imi characteristic ya mbere ndabira ku umukozi w'Imana ningena bikibanga. Tugendana amabanga ku buryo no ugira gutya. Ingo ibihumbi zoca ubunyene. Gendana amazina n'amakonfession y'abagabo bacima abagore babo, abagore bacima abagabo babo biringa no nyagara gutya gusa bigasezeka. Isi yoca yuwama. Kuno ushaka kwiyanga nakantu gatoye nguri he ngunda gufite amakuru ashushe babasirikare. Vuga make kubikwerekeye uvuge vyinshi kubimwerekeye. Ana mwamye muducinyiza kuva kera ntuburi kwa ducinyiza je muri conference y'abagore era babo ni abanyamateka women's conference si men's conference ni naje mu bagabo nzo migenda babwira cyo ndi mu bagore uyu munsi. Okay, reka turangize sivyo, reka turangize Zaburi ya 2:9-11. Mushaka ndangize nganda baku hari ivyizigiro nani dafise umama w'umugenzi numu prayer partner wanje. Uyu mama ico mukundiye nta titre ecclesiastique afise n'umukristo asanzwe. Ngaho umudamu usubwe turahura niko ndamufasha sanga si ugufashwa gusa ahubwo arimo ubufasha nanje nkeneye. Uyu mama ndamwita umugore w'icu, femme de fer. Musu mashingi ntange n'umugabo yagiye kwa muganga bamukora mu bitaba bagatuma ukabona maze n'imisi 3 kiriho zobishimira Imana. Umugabo yarafise amahera arabaza umuganga ati none ntaho noja kwivuza mu mahanga ati ntuzoshikaye ati ahubwo genda utunganye kabakanga nabo nyene hari gihe bitiza intebe y'Imana. Wa mupapa mugabo yakafise umugore umugwanyi karazara mugetishe yagukeneye ingo tugani vuye kwa muganga ibipimo ba muganga yambwiye ko nda na masaha 72 timugabo kuko nziko uri umukunzi w'Imana ndashaka tubibwira Imana bihimbaye nta kundi mugabo nimba ari umutego umugwanisi tusimbuke. Umugore ntaciye amwishuye. Umugore acaragenda asaba ikonje ku kazi. Yabwiye ati Apotre niho nakuye akatero
ndagenda ndakenyera igitenge apana kugira ngo aje mu rubanza oya akenyera igitenge kugira ngo aje imbere y'Imana arambwira ati ndabamba imbere y'Imana burya abagore mwari muzi yuko mwe muri sinonime ya mpemu yera amafakulty ya mpemu yera byose kwa atandatu ni mwebwe abagore muyafise sinababwiye ejo hamwe Imana yovuga ati 2026 ndahinduye abagabo nibo bazotangura kuja mu bihe umwaka wose hama kandi nibo bagiye gusama inda ubushakashatsi buvuga ko ica gatatu c'abagabo mu isi yose boca baba porté disparu nta nuwo menya irengero shada ntibomenya twaciye umugore agenda ambwira ati shankenyera igitenge ndagenda ndaba ndavuga mu Mana ibi ntabyo wigeze unsezeranira ndazi ko ngoma niyibwe umugabo ndacamukeneye iki cyago kimurenga arasenga kugira rero baza abagore nimwe muri intuitive cyane dogre ya intuition zanyu iri puse cyane kutameme ni wari umugore arumva ko Imana yamwumvise acagenda abwira umugabo ati subira kwa muganga kurya muganga nyene ati none habaye igihayutse iki atoya genda hari inama nasavye ijambo kandi ijambo ryanje ryumvise subirayo umugabo aragenda bapimye umuganga none habaye ngo afashe umutu yuwo kwipimo biri normal atsaragaruka abwira umugore ati ibipimo wambye ko biri normal nico ese navuze ngo mameze Zaburi ya 2 kwera ku murongo wa 6 kandi ku murongo wa 11 ijambo ry'Imana ari ngiye gusozerera hama cyo gusenga Zaburi ya 2 nimba ari umumama ariko arafashwe muri kino kibanza numva yameneye hano haravuga ngo ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umugwa wanje wera ndavuga rya jambo rishinzwe n'Uhoraho yarambwiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye nsaba nzoguha amahanga azabe umwandu wawe n'impera zize zibe isamvu yawe raba kino kintu uzovunaguza inkoni y'icuma uzomenagura nk'ibibumbano none rero mwabami nimuca ubwenge mwabacamanza bo mw'isi nimwemere kugirwa inama musabe Uhoraho mwubashe munezeranwe guhinda agashitsi mugumbire uvuze ikirakomeye cyane mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake namwe mugahonera muzira kubw'uburake bwiwe bwose muziringa hahigwa abamuhungira ko bose bavuze ngo gumbira uwo mwana wese bariko baravuga n'umuhamagaro gumbira uwo muhamagaro gadaja ruzuma uwo muhamagaro gumya hafi y'umutima wawe ico mwavuganye ivyo nivyo bizotuma utagira amaherezo mabi burya aksida ikomeye kugongwa n'imodoka aksida ikomeye n'ukudakora isizuru ryakuzaniye gukora hano muri nose n'uguhombera Imana ngimwe ati ishano ribi mwisi n'uguhombera Imana ayi Imana shaka kureka avuga ngo ndicujije ivyo ivyo namuhaye ari byo nahaye uyundi sinari kuba mbabaye kumbabaye gumbira uwo mwana bavuze ngo saba amahanga n'Imana ikerababi saba amahanga abagore ni mwebwe mutawurira ibije n'amahanga imbere uko iby'amahanga bindi bivugwa birebire hari umugore witwa Rebeka yagiye imbere y'Imana ati Imana ibiriko birambako nibiki Imana amuga ati munda yawe hari amahanga abiri nimwe mwibungenga amahanga nimwe mumenye iby'abantu muvyaye bari twebwe abagabo tutarabimenya nimwebwe kubera ko bavuga ko indero y'umwana itukwa nyina
kuko umwanya munini awumana mama wiwe. Siriko muri ko muranye uri kuramwose mwese murabizi muravugana se umwana arize umunsi umwe na akana kaje muri akira rikarari atsaratwenga ati none arize uteza kuca umuma none ni womenye ikimurijije nimba gwaye nimba amenetse umutwe nimba ari kimuri ari gisura kimuriye nimba ni wo bizi je ntabyo nzi kandi nivyo arashaka kuba rikara akambira ngo murindire gato yagomba cyasinziye acha mbona umwana arasinziye none wabimenye gute aramenya gutandukanya ati yarize gutya ni itiro arigirwe ni itiro hari gihe arakavuga ati hari ikintu kitameze neza muri we ivyo si mwe mubizi jewe nahishuriwe n'Imana ivyo no bimenye mugambe mubizi naturel mutarize muranasenga mutarize murakora n'ikintu icari cyo cyose kubera iki ayo skills kubera iki zo ngabira n'umutaze exploiter hazo gusaba amahanga ndayaba Imana ikeneye kuba amahanga ba busy no gukonkerisa amahanga ba busy no gukora ibitero ba busy n'umurimo. Haleluya. Ibintu biranga umwana ndahejeje kana kumva ndahejeje icambe umwana bimugora gutahura ibijanye n'ivyo bwami yatoranirijwe murabami kazi mugabo ushika n'uyu munsi muracari ko murastrugglinga kumenya ubwami kazi Imana bahaye hagiye bavuze ngo ce que femme veut Dieu veut mwibaza ko byabafuye kubivuga kujanye. Haleluya. Haleluya. Kabiri umwana natawuri bijana ko basamura gucamira navuze ko biramugora gutarujana n'ivyo ubwami yaha yatoranije mwe mukaje kuba ihanga ry'abami kazi n'abaherezi kazi ngabo sinzi biko birabatwara umwanya abatayera abakofere babatwaye umwanya imanza cyakwe bigenda gute ngo mu groupe 30 kandi yose ya participemo bavuze ikintu ukomante niyo murafise umwanya wo guteba hamwe bavuga groupe 30 abavutse muri Novembre abize kuri lycée Musinzira urimo ababanyi beza urimo urugo gwiza urimo mugore menya konsa neza urimo urugo ruhire urimo ikirimba urimo abagira sport kuwa kabiri urimo famille gym tonique urimo abamataye 36-26 urimo. That's too much. Brother shower urimo hari nibindi brother iyo mbona abantu aho je nta birebire uri umwana simvuze ngo nimubese oya nukuri mugabo none umwami hari ibyo batamushiramo umwami hari ibyo bamuzanira icegeranyo tumaze gutegura ingene vyogenda twasanze ari ibi nibi ubivuze ku iki akagira ijambo rimwe mugabo uravyumva ivyo nivyo byabamaze kamavuta ngurumva harawembye ngurumva ngo yambwiye ngo yagiye ngo kubera ko ngo atambonye muri anniversaire yiwiwe urumva ubwo bwana vyakweritwo twobakwira mwese jewe ndabura umwanya wiwanje donke imyanya y'abandi nzoronka iyo umuntu ababaye umuntu agwaye ari kumfira uwazondonka umuntu vy'ukuri akeneye uravyumva ubwo bufasha uwo muntu azondonka ngaye ibintu ngo nguze mu mwana yameza amenyo ngufashe gucerebra ngo nzohekereza bataguhekereza umwana urimwo nukuri ukaba ukiri umwana bijemwo mugabo agasangwa
ukeneye guhagurukana natwe muri kanguro turiko turavuga. Mbabwire umuntu biragoye kumusatisfeza. Umuntu ni mugari cyane ku buryo nubwo uzorara mukorera ivyiza bimeze gute, mu vyiza igihumbi uzomukorera ikosa rimuzonyerera, iryo niryo azokonsidera kuruta vya bindi vyinshi wamukoreye. Babantu bari busy n'Imana yanyu n'ubwami bwanyu, ibisigaye leave it alone. Ngo abanye ngene yaje yambaye umugamba ari integrity. Uziya mpuzu ziracabaho. Hari bindi bakomeretse. Mwumvise ngo muri wowe ngo waje bakomeretse n'ivyo nyene bakomeretse. Hari ibintu n'Imana yubonye by'ukuri umukunzi wayo. Ubwo byakwe aho nta soni. Ivyo birarijije. Urabona iyo umwana akiri umwana usuta basi ugashishitira ngabe iyo kimaze gukura kubaza uri kurizwa niki yamaye ikiko namusabye ifurushete ucumwongerereza wagifite nate wagifite ivyo birarijije kubera ko yamaze gukura. Usinaro nkaho protocol muramerekeza fake papa nabonye abagabo bakeya pastor muramerekeza aba bagore batandengeje urugo ukuri ngo umuntu arakomeretse n'ukuri waje kumbiriza urumva nyine nta tukavuga ati nga yakwe ibi birakomereke yo komeretsa umuntu ibi birimo ngo ntiyashize kuri statue. Mana yanje okay navuze ko icya kabiri natawuri bijanye umviriza n'ivyo gusamuragwa samuragwa mukorera ibibazo vy'umuryango. Bamumva amajambo bavuga iyo bariko barekana umuntu canke batoye umuntu ngo nisamuragwa bavuga ngo ivyo mutama ivy'umuryango bahora bawurondera ko bazahora birondera kuri uyu nisamuragwa batangura gusharja imitwaro bavuga ati ikibabakiye muzokibaza samuragwa. Chavuga ngo samuragwa kiri umwana abatandukanye n'umugore narinye n'ibintu byose abigati gicakane gwera ku murongo wa mbere nahari wenyine ibintu byose. Cya gatatu cya kabiri navuze yahuza muransubiza inyuma. Haleluya. Icya gatatu kiranga umwana ntazi icyo akwiriye gusaba. Ramubwira ati nsaba icyo ushaka ndagukorera iki? Ushaka ibisuguti bya pareje wavyumvise mugabo umaze gukura mubwiye ngo nsaba icyo ushaka nabwo ati byakwe nkeneye imigabane ibiri y'imhemu yawe. Uvuze ngo ndagusaba icyo ushaka nk'igipande cy'ubwami bwawe. None ati nsaba icyo ushaka cyo ushaka uzontware kuri beach uri umwana. Abantu bazi ibyo basaba nimba nibabwiye ati nsaba icyo ushaka raba Salomo Imana iramugendera mubwiye ati nsaba icyo ushaka cyose naho buba ubutunzi ndabuguha. Salomo yaronse amahirwe yo gusaba icyo ashaka cyose mbwa bw'Imana ngo Mana nkeneye ubwenge no gutahura kugira ngo menye uko ngene mbwiza gucira imanza ziroranye iri ha wamaye. Uzi gusaba adasaba gwana nsaba ivyiwe asaba ibizobera inyishu abantu mwari kwavuga amen mugakoma n'amashi. Ukiri umwana ari egocentrique, ukiri umwana ari itumberezako ngabo umaze gukura hamwe Imana uzikambira ngo saba icyo ushaka no isaba Imana mavuta nkivuga gusa ijambo rimwe kanseri zice zikira ingumba zice zivyara sino isaba ibiza kuri jewe kora ko natawe yuko umunezero w'umuntu
ntuhagaze kuvyo kubimuza kubiza bitumbera kuri we. Je umunezero umaze gukura, umunezero usigaye mfise si umunezero w'ikintu je Imana yankoreye, ni umunezero w'icyo Imana yakoreye uwo nkunda. Iyo umuntu aje kambwira ngo nagiye kwa muganga basanga nta kanseri mfise ariko kare bari bayitoye, ngira umunezero nkaho womengo ni je Imana yakijije. Iyo umuntu aje kumbwira ivy'Imana, umunezero ngira n'ivyo Imana ikirakorera abantu. Iyo umuntu amaze gukura, abavyeyi barabizi. Mama wacu yatubwiye ngo werega urukundo twe tubakunda abavyeyi sigo mutugarukanako, ngo mbwa murubikira abo muzovyara. Twebwe twakuze tudafise ibidutunga bikwiriye papa amaze gupfa, ngabo ndavyibuka dufise ntica n'ikizima bakavuga ngo nimufungure bana, ngo rega ngo iyo umwana ahaze n'umuvyeyi abahaze, umwana ariye ngo n'umuvyeyi abariye. Ico gituma bavuga yuko umukobwa iyo amaze kuvyara ntihaca atahura nyina, ntihaca atahura gukunda nyina. Nyine baciye baraba uravyumva kubera ko bati bwagundi vyari ibi. Bimwe haravuga ngo igise cyawe kera je narizi ngo na mama nasaba mama bagira kuba bakobwa babo, urazi igise cyawe. Musi madame ambwira ibijyanye n'igise, narambwira ico kintu kimeze. Arambwira ati Jeri sinoshobora no kuronka amajambo yo kugisigura. Nafashe nyene nico nyene. Kuko je ntaragitahura, umugore arambwira ngo areka arababara kume simenye kari gise. Naca nsubiza umubabaro mu bugara gwa hataba abana. Umugore wondegira travail umunsi wose kubera iki? Ambwira ati sina rya Yesu ubushobozi bwa mpwemuhera bugutera igitutu uburibwe n'umubabaro wose out in Jesus name. Batumva satakata kandi bigaca vyumva. Kumbe sinamenya ko nico nyene gisunika umwana. Permere mu nyuma ati nuko egati uri kusenga nabi, none unambwiye kare kare babara ndamusengere gute none? Ati senga uhamagarirwa ne, ati bitaje ari vyinshi ituronka umwana ntivyakure. Kumbe vyari ivyo. Naciye ngira commande ibise vyo muri Azi, ibise vyo muri Amerika Latine, zose nagira commande yavyo. Haizi minota 5 acara vyara. Aba mama mbisa mabanga menshi sinababesha. Icakana umwana misi yose yamaboshwe, ntazi ukungene yisohora mu bimuboshe. Azoko muri kararimbo runo ririmbo kaboshwe ntazi ukungene asohoka aho hantu. Nimba hari igikuboshe mbabwira ikintu kimwe, ego nivyo hariho ubona Imana itugirira kuba yaraduhamagaye, mugabo burya Imana yo kumva no kurusha ukungene je yonyumva ndiko ndayibwira ivyo wawe. Ico gituma jewe ndi mu bantu bigisha cyane abantu kumwe nabwirizwa kwirondera Imana kuruta kuba barondera Imana. Ndakubwire ivyo nkora kugira ngo ndayishikire, kuko hari igihe twinyegeza. Yobo yavuze ngo hari igihe inyegeza unkayirondera iburyo nkayirondera ibumoso nkayibura. Ngatsaravuga ikintu gikomeye atari naho ntayibona nzi yuko yoyimbona. Ico kirakwiriye. Umwana yama miso saboshwe ntazi ukungene yikura mu ngogo zimubosha. Cagatanu umwana natahura inyungu zo kugira ubwenge mu buzima bwiwe. Ntazi kurondera ubwenge. Birivuga ngo jewe bwenge fise vyose mu kiganza canje. Ukiri umwana nta gaciro ibijyanye n'ivy'ubwenge. Uzoza tahura yuko muri Pierre bavuze ngo sans maîtrise la puissance n'est rien. Mwavyumvise? Burya nagomba kubwire ko ubwenge buruta ubushobozi.
muriko muranyu abafise ubushobozi abakoreshwa n'Imana mu ngabire z'ubushobozi sibo bantu bakomeza ibikorwa by'Imana barongoye mugabo ibikorwa by'Imana bishikama bikagira kure nibirunguwe n'abarongozi bafise ubwenge yukira umwana ushaka power kuko power can attract people irashobora gukwega abantu but only the wisdom can sustain them ubwenge nibwo ubagumiza nga nibwo bubakuza nibwo bubahindura abagabo n'abagore basetse ubushobozi burabazana mugabo ubwenge nibwo bwonyene bubarema mu cy'Imana igomba bubarema mu ishusho y'Imana cya gatandatu abana ntibatahura gukorera Imana bahinda agashitsi ukazobona umuntu wari wese ariko akorera Imana tahinda agashitsi kuri muri we yumva umenga Imana ni tonto wiwe ni oncle wiwe ni umuvyara wiwe ego nabo bafise ubwo burenganzira bwo kwitwa basamuragwa n'abana mugabo akagera ahantu ashobora ngo jewe Imana ndayihamagara mpabira ngo nuze ngaha Mana ngo tuvugane ngo nuze ngo cyateza kubinsigurira neza Imana urutoki rwayo rwonyene yo ruhindukiza ngaha haho kwasama sukara umupapa mwiza bidasobanuye yuko adatinyitse birivuga ngo ateye ubwoba mu ikoraniro ry'abera umuntu wese ataratahura gukorera Imana ahinda agashitsi aracyari umwana umuntu wese yageze kure ni wa wundi akorera Imana yumva nyene ko ariko agendera ku magi ntasigara bikomeye ngo nivyo wiwe abo n'umwanya mutoya bagakora amaskandali gutunga gutinya Imana Paul avuga ngo nkorera Imana mpinda agashitsi ndira cane muzi cyatumye umuriro wo kugicanira uzima gutinya Imana byagiye kure y'abakozi b'Imana ariko bivuga ko byinshi bwa mwanya wagicanye bigera bahagacira ifisa agaciro umwana cy'agaciro ntazi kubiha agaciro ushaka kumugura impuzu yazimbye cyane gose umwanya mutoya ugasanga ariko arayivundagaza mu byo umwana ntazi guha agaciro yumva umengo kubera ko ataco yakoze kugira ngo ahabe iyo yahawe yumva umengo birazimbutse reka nagize kuri kano agakiza wakiriye karaziti cyane nubwo tuvuga ngo twakijwe kubw'ubuntu munyumvirize neza uwatumye ku gakiza tugahawe yarababaye cyane yarageze ahantu abwira Imana ngo wampebeshejwe n'iki wowe nivyo nta kiguzi warishe kugira ngo kaboneke mugabo hari undi yarishe ikiguzi gikomeye kugira ngo kaboneke rero abakura muri buno bwana bazi guha agaciro n'uburemere wabahaye ako gakiza yumva ko ari ibintu byo gufata ibisanzwe cyo gutuma ryaje mu yazo kugumbira uwo mwana ntarake muvyeshuye Yohana ngo kumico hawe ntagire gutwara igitsigo cawe hani ngo ndaza vuba wumire kuco ufise sekindi nako gakiza umbabarire hariho benshi bazotangara umunsi umwami Yesu azogaruka akavuga ngo vaho mwankora biziramo naho nigeze bamenye ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe ngo twasengera abagwayi mu izina ryawe aba ni barabapagani mugabo n'abantu batigeze baha agaciro agakiza bahawe ni babandi b'abagore batanu b'ibijuju banjangwa ku mavuta yawe aka gakiza karazimbye tukarinda n'ifuwe ukiri umwana ntazi guha agaciro igifise agaciro ariko umaze gukura tabura kako gakiza kavuye mu gishishabo kavuye mu gutabagwa razi Yesu bavuga ngo nterafise ishusho yo kwifuzwa yarakubizwe kubajya abadefibire ese yamwiteza bati mu maso hiwe
yarakwifuzwa na ivyo nivyo bintu nduye birangaba. Rero nta wundi mwasi ufise bamama beza, bakobwa beza, genda muhanga nicitwa Ubwana, maze muze murabuka ngene ijuru rizokwesha icubahiro ricishije muri mwebwe ibimenyetso bitangaza n'utwumiza bigaherekeza igikorwa cyose muri ko murakora. Hama mwe bavuga ngo ntacu mushoboye, ntacu mungira ibiki, ntizo bikene ko murabwira ngo turashoboye. Bazoza ngo twavuze ivyo tutatahuye, twarihuse kuvuga. Maguruke ku maguru yanyu senga Imana. Hallelujah. Ndazi ko tuvuye muri block top, mugabo ndazi yuko itsagutera ikibazo kigiye guhagarara. Urazi kwa muganga bataratora ikigutuma ushuha, igutuma umuri kurasenya, igutuma uguma uravyumva tansi kumurikira duga, kana kimashura ivyo bokora byose no gufufaza n'ibyimfata kibanza. Mugabo iyo batoye icatuma ugwara umererwa nabi, babatoye igice icakabiri cikiza kukubera inyishu. Shaka dusenga Imana. Bambwiye ngo ndabasenge ndabarungitse apana muje gukoreshwa n'Imana, ndabarungitse mugende mugwanya Ubwana. Urafi mu buhambe mumenye ikibwirizwa kuza imbere y'ikindi, ibisigaye muzobihabwa nk'inyongera. N'abantu bazokubwira ko ati ubwira ibanga ufise, ibanga ryawe niri. Uramutse amaso yaje ko proshini abasite nishobora gusaba biciye guhaguruka niba mutaguhaye. Ubu dusenganira isengesho twese. Sinzi haciye abavuga butumwa benshi na jewe ndimo imbere yanyu. Nikihe kintu Imana yaziritse ku mutima wawe? Nikihe kintu umva ko Imana ikirenterepera ubuzima bwawe? Nikihe kintu wumva ko iki nico bwirizwa gushira imbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose? Hallelujah. Imana iturinde ibintu biri superficiel. Imana iturinde ibintu byo hejuru. Ishobora ita urukundo rw'uruheyiheyi. Ariko twinjire Ubwana, dushike Ubwana, tumenye dusobanukirwe neza ico guhamagara kwanyu kuri. Byo guberera muzirikane ihamagarwa ryanyu. Kuko abanyabwenge bahamagawe atari benshi, abafasoni bahamagawe atari benshi, abanyabwenge bahamagawe atari benshi. Twunamisa amaso yacu. Ndashaka turagiye gusenga, siye kugusengera gusa, ndagomba twese dusenge. Turakeneye twese kuba abanyamateka, mugabo tumanje kugwa ikintu cyose cyitwa Ubwana butubuza kuba abavuga amakuru, ariko tukaba abarema amakuru. Tukava ku rugezo rwo kurorera abantu tukaja ku rugezo rwo kurorerwa n'abandi. Tukava ku rugezo rwo gukomera amashi abantu tukaja ku rugezo rwo gukomerwa amashi n'abandi. Tukava mu rugezo rwo gufashwa n'abandi tukinjira mu rugezo rwo gufasha abandi. Yesaya 6:8 avuga ngo ndatuma ndeninde yotugiye. N'uyu munsi dojwe iracyariho, iracyarikorera nyuragirana hagati muri twebwe. Imana irakeneye abakozi, ivyimbugwa n'ivyisha reka bimpuzi ni bake. Uyu munsi uvuga ati Imana ndi hano, ntuma nkenyeza unjana ugomba. Niba mu mutima umwami mukoko wara mu mugende w'amazi awukwegera hagomba.
reka gukwegera hagomba. Hari igihe azo gukwegera mu bisozi, hari igihe azo gukwegera mu butayu, hari igihe azo gukwegera mu mabenga, hari igihe azo gukwegera mu vyobo, hari igihe azo gukwegera mu bugaragwa. Iyo tujana muri kiravuze ngo niho heza, haba ahanezereza ubuzima bwacu, haba haryohera ubuzima bwacu, ariko atujana niho heza. Kubazirikana ihamagarwa riri ku buzima bwawe.